Sedicom, ikigo ca Diyoseze Nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse bakunzi ba Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, ndabahe n'ikaze muri ano makuru yo kuva ku genekerezo rya 6 gushika ku genekerezo rya 12 Nzero, mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Diyoseze de Bujumbura kaburungu BI ku ruhande rwa web radio. Amakuru tubafitiye agizwe n'ingingo zikurikira: ihimbazo ry'umunsi mukuru w'ibatisimu y'umukama ku munsi w'Imana genekerezo rya 12 Nzero. Inyigisho nkomeza kwemera zaratanzwe mu ihwaniro ryabereye muri paruwasi yitiriwe Umweranda Tereza Kalukita mu Ruziba. Inkuka y'imisa yo gukenguruka no gusozera inyigisho z'ubutumwa bw'ingo n'imiryango yaraherejwe ku munsi w'Imana genekerezo rya 12 Nzero. Amakuru tubafitiye saya gusa, ayandi ni mukanya otrate kaze n'wagira abashikirize. Ndasubiye kubaha ikaze. Duhera no makuru mu gisata cyo kwemera. Nyine cubahiro Musenyeri Gerevazi Mashimiye ubusa yarasangiye umunsi mukuru w'ibatisimu y'umukama n'abakristo bo muri paruwasi yitiriwe Muvyeyi w'Ikigongo yo mu Kanyosha mu guhereza inkuka y'imisa yo ku isaha 12 n'igice z'agatondo ku munsi w'Imana genekerezo rya 12 Nzero. Uyu munsi mukuru w'ibatisimu y'umukama ukabusozera iminsi mikuru ya Noeli. Muri paruwasi yitiriwe Papa Yohani Paulo wa 23 Mweranda, abakristo biyo paruwase barahimbaje umunsi mukuru w'ibatisimu y'umukama ku munsi w'Imana genekerezo rya 12 Nzero mu nkuka y'imisa yaherejwe na Patiri Marcos Niyonzima, umwibutsamana w'imihari n'imigwi muri iyo paruwase. Donatien Munezero. Ako karakanyamuneza muri paruwasi Buzira cyane yitiriwe Papa Yohani wa 23 Mweranda aho ku munsi w'Imana w'igenekerezo rya 12 Nzero bipodekanya na Eklezia Katolika ku isi yose mu guhimbaza umunsi mukuru w'ibatisimu y'umukama. Ibirori byatangurijwe n'inkuka y'imisa yatanguye saa 4 zo mu gatondo birongowe na nyakubahwa Patiri Marcos Niyonzima asanzwe ari umwibutsamana w'imihari n'imigwi y'ubutumwa, akaba ari n'umunyabigega muri paruwasi Buzira cyane. Niho mu nsiguro y'ijambo ry'Imana ry'uwo munsi mukuru Patiri Marcos Niyonzima yamenyesheje abaraho ko botegerezwa kumenya agaciro k'ibatisimu, ko ari batisimu ibakura mu rupfu ikabajana mu buzima. Nitwumvirize. Natwebwe twarahawe batisimu na mutima w'Imana aratuzako. Natwebwe twarahawe batisimu aho data yatwemeza nk'abana biwe bwite ati uyu munsi nakwivyariye. Twotegerezwa kumenya agaciro k'ibatisimu turonka, yuko ari batisimu idukura mu rupfu itujana mu buzima, idukura mu ngoyi za shetani tujana mu buzima bw'abana b'Imana mu bwami bw'ijuru, idukura mu vyara vya shetani ikatujana mu myidegemvyo n'amahoro by'abana b'Imana, ikatugira mbere basamuragwa mu bwami bw'ijuru, ikatugira barumuna ba Yesu Kristo n'abana ba Eklezia bwite. Tamenyeshe ko kuri uyo munsi mukuru wahuriranye nuko paruwasi Buzira cyanda yinjiza icese mu ngoro y'Imana abakatekumeni bazobatizwa mu ijoro rya Pasika, mbere bakaba barapimwe ko n'urumenyetso rw'umusaraba, barasirwa n'amavuta y'abemera hamwe n'umugirwa wa Efeta aho umusaseredoti yabwira umwe ati zibuka wumve ubone ugende guha Imana. Tubamenyeshe kandi ko paruwasi Buzira cyanda yayiramukanye n'akandi kanyamuneza ko kwakira abashitsi b'umugwi b'abaririmbira b'umuco barangurira ubutumwa ku gisata ca Fota gikukira paruwasi Buzira cyanda nyene, bari baje gukomeza ubumwe n'urukundo hagati y'umugwi w'abaririmbira w'umugabekazi w'ubwitonzi bo ku mugwa mukuru wa paruwasi Buzira cyanda. Ku bwa Sedicom paruwasi Buzira cyanda, Munezero Donatien. Amakuru yerekeye amaparuwase mu ntumbero yo gushigikira paruwasi Rutongo yaragijwe Umweranda Yohani Maria Vianney umunsi w'Imana genekerezo rya 12 Nzero. Abagize inama nkuru ya paruwase y'umushaho tatu wa Bikira Maria y'Imutumba bayobowe na Patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Benjamin Sivyindika hamwe n'abandi basaserdoti basangiye ubutumwa, eka n'abakristo niho baje kugendera abo muri paruwasi Rutongo. Gervais Miburo. Akanyamuneza kabo bakristo bose kagaragariye mu nkoka y'imisa ya kabiri yatanguye igihe cy'isaha 4:30
45 yerejwe na patiri mukuru wa paruwasi Rutongo Yakobo Ndayisaba afadikanije na bagenzi we patiri mukuru wa paruwasi Mutumba Benjamin Sevyindika, patiri Anastase Uwizera, patiri Arene Ngabo na patiri Edizo Irumva. Musiguro y'ijambo ry'Imana patiri Yakobo yatumiriye abakristo baraho gukubitiza agatima kw'ibatisimu baronse na rya wari umunsi mukuru aho eklezia kw'isi yose yahimbaza ibatisimu y'umukamo ngo kuko wamaze kuba umukristo abwirizwa kugenzwa na mutima w'Imana. Inyuma y'igisabisho cyo gukenguruka patiri mukuru wa paruwasi Mutumba kw'izina ry'abandi bagendanye yaciye amenyesha abanyarutongo icatumye baja kubaramutsa. Nkuko twari twatumvikanye n'abari mu nama nkuru ya paruwase niho twaciye tugenda tubabwira tuti burya ku mwaka uza mu ntango tuzoza twifurizanye umwaka mushasha tuje kandi kugira ngo tubaramutse turare yuko by'ukuri mwoba mugikomeye turabe ko paruwase mwayakiranye akanyamuneza. Yaboneyeho no kubashikiriza agakemanyi abanyamutumba babarungikanye. Agaseke twamaze kugashikana baturungikanye akaboneka cyane, ariko twashimye gushira imbere, twashimye kubashikanira ibivuko 200 y'isima. Eka na patiri mukuru wa paruwasi Rutongo yashimye ako gakemanyi kw'izina ry'abanyarutongo bose, aboneraho no gutanga umuhezagiro w'icese. Baciye baja kubandaniriza aho bari bateguye kugira ngo bahasangirire amasaka nk'uko bari basangiye amasakramento. Twavuye twegera umwe mu bakristo baraho Jivandezwe nayo araheza aratubwira uko yavyakiriye. Akanyamuneza ntangere kuko turabonye yuko batashatse gufata nka ba mugani wo mu Kirundi bavuga ngo inka ngo yavyaye mu cingo ahanje naheje yasigaye mu ngeri, ko twavutse turi paruwasi Rutongo tukaba tuvuye kuri paruwasi Mutumba, twabonye yuko basuye kuza bati turabe aho bageze nimba hari ivyo babuze, kandi tugashima cane ko bagize ico cyumviro, kandi twabonye ko ariho n'ibikoresho bitari bike. Turangize tubamenyesha ko iyo paruwasi yashikirijwe icese kuwa 28 Nyakanga uwo mwaka twarahe dusozereye na nyene ico bahira umungere mukuru wa Diyoseze Nkuru ya Bujumbura Gerevazi Banshimiye ubusa, ikaba yabaye ubuheture bw'amagara na Karinzi mu rukurikirane rw'amaparuwasi yibarutswe na paruwasi Mvyeyi ya Mutumba muri paruwasi yitiriwe Umweranda Yohani Maria Vianney ya Rutongo Gerevazi Miburo ku bwa Sedikome. Mu gihe abanyamuryango wa paruwasi umuryango Mweranda wo mu Kinama babandanya bagwira, mu gihe kandi abatari bake muri bo usanga bagira ingendo ndende kugira ngo bashikira hari ingoro y'Imana, abakristo baherereye mu gace ka Gwavu bari mu gahimbare ko kwigina ishuri tabariro ryabo rishasha bironkeye rikazobafasha kuninaza Imana batarinze kugira ingendo ndende. Nkuko Patiri Innocent Thibault Ndoreraho abivuga, ico gisata ca Gwavu caje gufasha abakristo baba muri ako gace ngo baronke aho basengera habegereye. Ari kuri micro na Renova Niyonsenga. Igihe twagura itongo ryaho mu Rwavu twiyumviriye cane gose rugo rwaruka ruturatura imisi yose kuwa Mungu barababuza no gusengera kw'ishuri, bakababwira ati nemoji yo mushaka, tukaraba ingene abana b'abakristu baguma bayerera, tuca tugura rero ngaho hafi turahubaka iyo sengero izoheze igafasha abana b'abakatolika biga kuri iryo shure, mugo yongere ifashe abakristu baba muri iyo micungararo. Ubu bahora basengera muri sekirisare ya Muyange kuko ariho hasa nahegereye, mugabo benshi baguma imuhira canke bakaja mu yandi mashengero kubera ko hari agatambuko, novuga ni gisata kivyawe ni gisata ca Muyange. Yarongera aramenyesha ko bafise imigambi yo kubandanya borohereza abakristu mu kurondera ibibanza bibegereye byo kubakamwo isengero. Baguze itongo kuri 12e transversale hari Maramvya, mu misi zoza bishobotse akazokubakwa nk'isengero batama n'abatamakazi bigora gushikira kwa isengero nkuru y'Imaramvya. Ni nkaho twari twiyumviriye kandi yuko hariya ruguru yo mu Rubirizi aho bita mu Gahwama bishobotse ko twaronka itongo, mugabo ho nta tongo turaharonka. Yari nk'umugambi tugatuti uravye urugendo umuntu agira kugira ngo ashikire hari isengero hari agatambo. Ivyo rero ni migambi twagize, turafise ihangiro twihaye, tugenda turaraba yuko twarishitseko canke tutarishitseko. Paruwasi ni nini cane rwose nivyo, kandi ngira ngo saho nibaze ko no mu misi iza hazoba n'indi migambi yo gushinga amasengero n'ahandi hose. Iryo shuri tabariro rikaba ryinjiwe icese ku munsi mukuru wa Noeli genekerezo rya 25 Kigarama umwaka uheze.
irakoze. Tuje mu gisata c'inyigisho, ni mwisuzume mwebwe nyene murabe ko mukomeye mu kwemera. Ico nico civugo nyamukuru carongoye inyigisho nkomeza kwemera zatangiwe muri paruwasi yitiriwe Tereza w'ikarikita yo mu Ruziba, zikaba zashikirijwe na Patiri Amando Kana arongoye ikigo ca Foyer de Charité y'u Bujumbura kuva ku genekerezo ry'indwi gushika ku genekerezo rya 10 Nzero. Michel Nibitanga. Mu ijambo ry'intangamara ryashikijwe na Patiri mukuru wa paruwasi Ruziba, Patiri Pierre Claver Gacumu, yabanje kuvuga icakwanije abaraho ko abasacerdote bo mu Ruziba bashatse ko abakristo boronka inyigisho zibafasha kwisuzuma ko baba bakomeye mu kwemera ngo baheze batari intambwe ikomeye mu kwemera kwabo. Ku munsi wuguriye iryo hwaniro, Patiri Amando Kana yabanje kuvuga urutonde rw'inyigisho zari zitekanijwe, zose zikaba zarora ku kwemera. Yaciye atangwa n'inyigisho y'umunsi wa mbere, bukeye iya kabiri, kubandanya gushika ku ya nyuma. Umunsi wari uhariwe ahanini gukenguruka Imana ku mihezagiro abakristo bari bagabanye mu minsi bari bamaze muri iryo hwaniro, be no gusabira abagwayi n'abafise imitwaro itandukanye. Imitwaro yashikirijwe mu gisabisho, vyaba ivyo bamwe mu bari aho banditse ku dupapuro, be n'ivyo bashikirije ku mutima n'ivyavuzwe mu gisabisho rusange. Iyo misa yari ihagarariwe na Patiri Amando Kana, ari kumwe na Patiri mukuru wa paruwasi Ruziba, Patiri Pierre Claver Gacumu, be n'umwunganizi wiwe Patiri Emmanuel Nkengurutse. Isomwa vyeranda vyamurikiye iyo misa vyabaye ibisanzwe bitekanijwe ku munsi wa gatanu w'Dominika yo kumenyekana ko mukama. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, Patiri Kana akaba yashimikiye ku ijambo yise icemezo. Mu kubisigura yabanje guca irya nino ayandi majambo mperekeza ashikane ariyo umuvyeyi, umwansi, umukiza n'irembo. Mu gusozera, Patiri Amando Kana yamenyesheje abaraho ko ivyo byose Yezu yabakoreye bakwiye kubikoresha nk'icemezo kija kwemeza intemera zose ko Yezu ari we mukiza wa bose na vyose, kandi ko umufise afise ubuzima nawe utamufise n'ubuzima batabwafise, kuko ari we Mana Data yarungitse ngo tumuronkemwo ubwo buzima. Nk'uko iyo misi iheze harabayeho ugutembereza Yezu mu Eucharistia be no gushinga intahe ku bakozwe ko n'ububasha bwa Yezu yabakijije. Abatari bake bakaba batashe bemeza ko ibitangaro vy'Imana vyakoretse. Michel Nibitanga mu ihwaniro nkomeza kwemera muri paruwasi Ruziba ku bwa Sedicom. Tubandaniriza no makuru mu gisata c'ingo n'imiryango. Ku munsi w'Imana genekerezo rya 12 Nzero mu gasengero kitiriwe umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe ko ku musozi wa Sioni Gikungu haraherejwe nk'ubwa misa gukenguruka no gusozera inyigisho z'ubutumwa bw'ingo n'imiryango ku mugwi w'abanyeshuri biga muri za kaminuza. Eloge Niyongabo. Iyo nkuka ya misa ikaba yatanguye isaha 6 z'umurango irongowe na Patiri Pierre Sengiyum, asanzwe ari umusacerdote ajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura, akaba ari nawe yabaherekeje muri izo nyigisho. Mu gihe wari usanzwe ari umunsi mukuru w'ibatisimu ya Yezu, mu nyigisho yiwe Patiri Pierre Sengiyum akaba yamenyesheje ko mu by'ukuri Yezu atarakwiye kubatizwa, ati ariko kubera twebwe yaricishije bugufi kugira yishire ku rugero rumwe n'abacumuzi aheze aturonkera urukiza. Yarabibukije ko umukama ari we yabitoreye muri ubwo butumwa kandi ari we abatumye. Aca abamenyesha ko mu kurangura ubwo butumwa bazobisaba ku maparuwasi, maze Patiri mukuru asanze bakenewe abahe ubutumwa. Bazoshobora no gufasha mu kiganiro c'ingo n'imiryango gica kuri Radio Maria Burundi, ndetse barangura ubwo butumwa no mu mihari yabo. Inyuma y'imisa twaciye twegera Patiri Pierre Nsengiyumva aratubwira bikuru mu bigize izo nyigisho. Nugwaruka rwiga muri kaminuza ruhurikiye mu muhari wa Shonostate, mu muhari w'ingendanyi, harimo n'abandi bace bifatanya nabo, basavye ko boronka inyigisho, boronka ubumenyi kubijanye n'ubutumwa bw'ingo n'imiryango, bamenye ibice vyose ubwo butumwa burangurirwamo. Gwaruka rero baciye baja hamwe batangura inyigisho mu kwezi kwa11 mu 2018. Izo nyigisho urwo rugendo bagize bakaba barusozeye kwa rugukengurukira rero cyane Imana ku nyigisho bagiye baronka, kwitegurira kugira ubugeni, guherekeza bamaze kugira ubugeni, ubutumwa bwo gutanga ubuzima, guherekeza ingo ziri mu bihe bidasanzwe mu ngorane n'ibindi, ingo zifise ico zisangije, guherekeza ingo zitari mu bunywanyi bwuzuye na ekleziya, eka mbere n'ingo z'abubakanye badasengera hamwe. Nayo Didas Ndayizeye hamwe na Divine Ndayikeza bari mu bakurikiranye izo nyigisho bakaba baratubwiye ico izo nyigisho zabafashije. Ndatahura ukuntu ubuzima buronderwa uhereye kuva umwana ataravuka gushika akure agere mu bigero, ndetse n'inyuma yaho naratahuye icarico gutegura ubugeni n'ubugeni icarico. Ndipfuza yuko nozisabikaniriza abandi. Nkizitangura nari umwigeme ariko ubu ndubatse, zarafashije cyane guhitamwo uwo tuzokubakana. Turamenya kandi gutegura ubugeni icarico, vyarafashije cyane mu kwitegurira
iryo banga ryo kubaka rukristu hama n'ubu ziramfasha cane mu rugo. Tubamenyeshe ko inyuma yaho baciye baja gusangira inzimano z'uwo munsi aho na Patiri Fupi Felix arongoye igisata c'ingo n'imiryango muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura yari yaje, akaba yarashimiye cyane mugenzi we kukuba yarashoboye kwigisha urwo rwaruka yongera akeza urwo rwaruka. Eroje Niyongabo mu gisata c'ingo n'imiryango ku bwa Sedicom. Tuje mu gisata c'imihari n'imigwi. Bukuru Leonidas na Emile Bizimana nibo batowe n'abaririmbiramana b'umugwi witiriwe abamarayika bo mw'ijuru wo muri Paruwasi Kanyosha ngo bababera abasuku mu kiringo c'imyaka 2 iri imbere mu matora yabaye ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 Nzero muri Paruwasi igihe c'isaha 3 zo mu gatondo. Gonzalve Ntashimikiro. Bukuru Leonidas na Emile Bizimana nibo batowe n'abaririmbiramana b'umugwi witiriwe abamarayika bo mw'ijuru muri Paruwasi Kanyosha ngo babere abasuku mu kiringo c'imyaka 2 iri imbere mu matora yabaye kuri w'Imana igenekerezo rya 12 Nzero muri Paruwasi Kanyosha igice c'isaha 3 mu gatondo. Ayo matora akaba yabaye inyuma y'igisabisho c'imisi 9 abaririmbira b'uwo mugwi basaba Imana ngo batorere abasuku beza bazobaje imbere. Kuri w'Imana rero igenekerezo rya 12 Nzero igihe c'isaha 3 bace bakoranira hamwe mu nyubako za Paruwasi kugira ngo bitorere abazobera abasuku. Amatora aheze Bukuru Leonidas niwe yatowe ngo arongore uyo mugwi ku majwi 72 kuri 88 y'abatoye. Nayo Emile Bizimana atorerwa kubicegera ciwe ku majwi 46 kuri 88. Mwomenya ko abo batowe bagiye kurangura ubwo butumwa bafadikanije na komite mu kiringo c'imyaka 2 muri Paruwasi mu vyeyi Kigongo ya Kanyosha. Gonzalve Ntashimikiro ku bwa Sedicom. Kwigenekerezo rya 8 Nzero abari mu muhari w'abaskuti baributse imyaka 79 iheze Robert Baden Powell yatanguje uwo muhari yitavye Imana muri Paruwasi Kanyosha. Ibirori vyo kumwibuka vyatanguriye ku gisabisho c'inkuka y'imisa yaherejwe isaha 11 zo ku mugoroba. Ku bwa Alain Désiré Kabaganwa icegera c'umukuru w'umugwi w'abaskuti Etoile d'Ours yo mu Kanyosha ngo arafise ica mwibukirako. Tumwibukira ku message menshi yagiye araduha, hariho nk'iyo abantu benshi bamenyeye cyane gose gukorera neza igihugu naho umuntu ahereye hose gusumba uko yagisanze. Tukamwibukira ku bukerebutsi ku kuntu yitayeho urwaru akagwegeraniriza hamwe akabona yuko yoruha intumbero y'ubuzima rukristo kandi ubuzima bwo gufashanya bwo kubabarana hagati yacu. Ayo majwi tuyakesha Gonzalve Ntashimikiro wo muri Paruwasi Kanyosha mu ntumbero gukengurukira Imana no kwipfurizanya umwaka mushasha wa 2020. Abaririmbira bari mu mugwi witiriwe ubutatu bweranda muri Paruwasi Kanyosha barakoraniye hamwe bakengurukira Imana mu mwuka y'imisa yaherejwe igihe c'isaha 4 n'igice umunsi w'Imana igenekerezo rya 12 Nzero. Gonzalve Ntashimikiro. Ukwipfurizanya uwo mwaka mushasha abarimbira babanje gukengurukira Imana mu gisoje c'inkuka y'imisa. Muri iyo nkuka y'imisa kakabaye n'akaryo ko gusabira ubutumwa bw'uwo mugwi, gusabira abanyamugwi, abakunzi n'abagenzi babo. Nyuma y'iyo nkuka ya misa abarimbira abakunzi n'abatumire babo baci babandaniriza mu kibanza cyari cyateguwe kugira bigirane bongera basangire n'akagwa. Akaba ari naho havugiwe n'amajambo yerekeye ugo rubanza. Mwijambo nyamukuru ryo munsi ryashikirijwe na Ernest Nsabiyumva musuku w'uwo mugwi yamenyesheje ko abanyamugwi bose bakoranye kugira ngo bashimire Imana bongere bifirizanya umwaka mushasha. Akaba yarakengurukiye bimwe bivuye ku mutima abagize uwo mugwi ku kwitanga kwabo mu kurangura ubutumwa. Yongera akengurukira kandi n'abagize umugwi w'abakunzi mu twigoro bama bagira kugira ngo uwo mugwi urangwe neza ubutumwa. Uwo mwanya nyene yaciye aboneraho n'akaryo ko kwerekana komite bazofashanya gusukurira umugwi. Ernest Nsabiyumva akazofashanya ubwo butumwa ari kumwe kandi ncegera ciwe Evaristo Manirakiza. Mwamenya kandi ko abasuku babiri ari bo bahora basukurira uwo mugwi mu myaka 2 iheze, bakaba rero bafise n'ubu ikiringo c'imyaka 2 iri imbere barangura ubwo butumwa bw'usuku. Gonzalve Ntashimikiro muri Paruwasi Kanyosha ku bwa Sedicom. Tubandanirize mu makuru yandi madiyoseze. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 12 Nzero muri Paruwasi yitiriwe umwungere mwiza iri mu Mishatanya muri Diyoseze Nkuru ya Gitega karakanyamuneza kadasanzwe aho havuka umugwi w'abaririmbira Pori Cantores. Abana 68 bakaba baragize indagano bashigikiwe n'umwungere mukuru wa Diyoseze Nyenicubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana hamwe n'abandi bana b'abapori benshi cyane baje bava mu maparuwasi indwi yo mu gisagara ca Gitega. Nyenicubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana akaba yaramenyesheje abo bana ko mu kugira indagano muri Pori Cantores bategerezwa gushira imbere ibatisimu
batisimu yabo muri ubwo butumwa biyemeje bwo gukorera Imana, aca basaba kubera umuco abandi bana. Poli Cantores ni uburyo bwo kwegeranya abana bato bato ngo bamenyereze ubutumwa muri Eklezia babicishije mu mugwi w'abaririmbira-Mana. Inkuru twashikirijwe na Patiri Theophile Ndayishimiye. Dusoze hano makuru ku makuru yanye n'ubweranda Papa Francisco aho yahereza inkuka y'imisa ku munsi mukuru w'ibatisimu y'umukama ku munsi w'Imana genekerezo rya 12 Nzero mu gasengero 16. Akaba aratanze batisimu ku bana bato bato bangana 32 nkuko yamabikora buri mwaka. Musiguro y'ijambo ry'Imana yagarutse kwitangwa ry'ibatisimu ifasha mutima mweranda guherekeza umwana ubuzima bwiwe kuva aronse iryo sakramentu. Yaramenyesheje abavyeyi babo bana ko bakwitwararika ko abo bana bakurana umuco ububasha bwa mutima mweranda bamurikiwe n'ikatikisimu, inyigisho n'inyifatoro Kristo abo bavyeyi bazotanga mu ngo zabo. Amakuru twabateguriye akaba arangiriye ngaha. Nkashimira mwebwe mwese mariko murayatega abiri, nkashimira abagenzi banje bafashe kuyatororokanya. Utwatikaze niwe ariko arabashikiriza umukama abayezagire.